twibutsa abarongozi muri iki gihugu, nyimba utwara entreprise, nyimba uri umushikiranganje aho uri, so kuvuga ko usumvya ubwenge aho hantu hose muri ivyo bintu. Iyo lisansi igira duga mu mwaka igira gute? Do n'abantu bashaka abantu bafore gute? Twaramitwamaje ko tugize imitwivo. Igihugu c'u Burundi kingana ngira ni komine canke zone ya Kongo canke ya Tanzania. Ico kirongera nakujamo igitoro gute? Ikomini zone. Ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kumbure antukura vigu kabira twese twarize ivyo butunzi ukavuga ati izi ngingo ziko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimwe ukabona kumengo bari umugwi w'abantu ubandanye uvuye ngo ukamwe uravye ubushikiranganje piga ca leta amahera utegura kuzorya kubera amadeni ni ukuvuga imiliyaridi zirenga igihumbi. Kuva itariki imwe y'ukwezi kwindwi Burundi buriko bugengwa n'itegeko rishasha rijanye n'amafaranga leta izokoresha mu 2025 ushira mu 2026. Iyo tugize umwihwezero wa mbere turagira umwihwezo muri rusangi turavye ingene gifashe turaba n'ibihe turimwo kuko integura nk'aya mafaranga ibije gusa n'itorera inyishu kwita kuje gutorera inyishu ibibazo by'igihugu. Ubwa mbere rero tuko turagira umwihwezo banza kurata imbega iyo bwirizwa iyo nteguro ije ubutunzi bumeze gute? Ubutunzi bumeze gute? Ubutunzi ubwa mbere ho ikintu kibaza kigaruka ni ibi vy'ibiciro. Nibaza yuko berbe mu kwezi kwa gatandatu yerekanye ivy'ibiciro ngene biriko biragenda bya biciro n'ubundi bigeze kuri 40 mengo biko birarenga 40%. Ivyo bintu rero mu buza bose twari igihugu kabara kamara maje taux d'inflation ya 40% bisiga ubwenge. Byongereza ubukene byongereza ubukene cyane n'ubushobozi bw'ubunguzi mu gihugu, ubushobozi pouvoir d'achat. Ivy'amadeni biguma vyiyongera, umwimbu wiyongera musi ya 3%. Amahera ari mu bubiko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ateraja musi y'indwi zibiri imbere, ateragabanuka cane. Ibijanye n'iburagi bitanzwe nk'igitoro ubona kamara maza nk'ikoro ngene tubivuga nyene vyifashe kuri ino saha. Ibijanye n'ibinyobwa by'abarundi bikenerwa mu buzima bwa misose bw'abantu naho bigeze. Kopire y'amatara tumuga ingomero ziraza ariko bwatuguma tubona ivy'amatara taho biriko biraja. Amazi, internet, reza internet sinzingira murabona higeze. Amabarabara rezo routier haheruka kubakwa ihe ya myaka 40 tarasubigwamwo kavy'indege havyo twako turavuga mu bikorwa remezo. Urumva nihegurije mu gihe iby'ubutunzi tameze twaturaba cyo twokwita ibintu vya mbere twabonye nuko twabonye yuko muri yo nteguro hariho gutegura ko amafaranga leta rero sete fiscale amafaranga ava mu makori ngo aziyongera ku miliyaridi 200. Ugacuraba amatax yashizwe ko ingene ari karatera ba umurengera amatax ibintu ivyo bito bitari document administratif ingene ziko ziraduga igiciro. Akarorero nayo marodova canke ama license ku bantu badandaza ibinyobwa vya Brarudi, ama license agenda arava ku miliyoni 4, 10, 20, 30, 50 mu bihe yongera ku buryo butanumvikana. Ibijanye n'imfashanyo z'ibihugu ziteguye muri iyo ntegura urabona ko vyagabanutse uravye mubwirizwa riheruka ryo mwaka uheze
hanyuma gatatu turaba ingene ibijanye nico bita les dépenses de fonctionnement, aya mafaranga y'ubuzima bwa misi yose y'amamisoro y'ibiki ingene ariko ariyongera aguma yiyongera miliyaridi 200 yiyongera, karaba tuzorane neza nko muri presidence ugasanga kuri budget y'umwaka uheze miliyaridi 70, ubu ni miliyaridi 121, miliyaridi 50 ziyongera ko zirenga ni hafi inshuro zibiri. Muri defense kuva ku miliyaridi 180 na zingahe na hafi 90 ukaja ku 670, tutibagiye bya burusho ugaca uraba rero mu bijanye n'aya madepense nyene ingene amafaranga yishurwa ku madeni ari hafi 40% y'amarosete. Ni ukuvuga yuko uravye ubushikiranganje bw'ikiga ca leta amahera utegura kuzoriha kubera amadeni ni ukuvuga imiliyaridi zirenga 1000, ni ukuvuga hafi 40% y'amafaranga atozwa mu gihugu aragenda mu byo gusubiza amadeni. None twumva isagadirizo riba ari rihe? Ico twashaka kwibutsa ni giki? Ico twashaka kwibutsa ni giki? Twashaka kwibutsa leta na care tubica ku mushikiranganje w'ikiga ca leta. Ubwa mbere ho integuro nk'izo bije mu bisanzwe bije bari instrument de politique économique. Ico kintu muri leta bacumve. Umushikiranganje w'ikiga ca leta bije ni instrument de politique économique. Sukuza ngo tuje gupoba amatage tutaravye ubutuzi ngene bwifashe n'ingaruka bishobora kuzana. Ivyo amataxe n'amantuza guma yiyongera bataraba sivyo bizana umwimbo w'amataxe leta igira, sivyo bica bizana umwimbo w'amataxe leta ironka, ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu na hamwe aho rukura ya mataxe ukazohabura. Akaroniki uravye muri revision budgetaire heruka yo mu mwaka y'uyu mwaka mu kwezi kwa 11 basanze amahera y'amarosate yaragabanutse, baba obligé guheba ibikorwa bimwe byategeza gukorwa. Siguro batanga muri revision budgetaire avuga ati importation zaragabanutse, ibidandazwa vyaragabanutse, ziva hanze ayo mafaranga agaciro ataboneka niki. Ati izo importation ziza ziba zogureza ibidandazwa mu gihugu, les boissons, ibinyobwa byawe cyangwa n'ibiki bitaboneka bitahari, byatuye amataxe agabanuka. Ubu kwiyunguruza kw'ibintu igitoro cyonyene kirabibloka, ni ukuvuga yuko urudandazwa economique bitera bigabanuka. None ayo mataxe bazoyakura konzi hafi 60% y'amataxe yose ava bucancare muri aya mataxe y'abarosete leta ironka ava mu mataxe ava ku bidandazwa. None urudandazwa ariko barahonyora rusubira inyuma, uwo mwimbu bazokora mu mwimbu w'amakori gute? Uko gusubiza bwabo uko ari kuzana bwabo kene cyaragaragaye muri revision budgetaire. None baguma babandanya ingaruka zigarwa nizi nivyo rero vyuko amataxe donc umwimbu w'amarosete ya leta ucugabanuka, amahera karaja mu vyo kugwiza umwimbu acagabanuka, amafaranga leta ikoresha itoza abuze baca baza gutora amahera muri za berbe mwita panshabiye. Ayo nayo mu vyigwa biheruka gukorwa birerekana yuko ico bita ajya amafaranga atembera mu gihugu masse monétaire ari kariyongera ku rugero rudasanzwe kandi byongereza kugwiza ibiciro. Donc ryaduga y'ibiciro amataxe avyongereze, masse monétaire vyongereze, umwimbu gabanuka uvyongereze. Umva ibyo bituremera mu biciro, amataxe akongereza ibiciro by'ibidandazwa, ya masse monétaire no vuga ya mafaranga agwira mu gihugu aza kongereza iduga y'ibiciro, wa mwimbu wa production kura muki uza kongereza ibiciro kubera l'offre mba musi cyane ya demande. Tutaretse yuko usanga amafaranga amabanki nayo haguha amafaranga leta
hagwa amafaranga ababikora twabo acahera muri leta usanga cyo bita assiette fiscale yagabanutse. Wewe intego y'amafaranga leta ikoresha itagumira abayuko aho leta ikura, nimba uja gukama inka yewe yaronse aho irisha, iryo tegeko ritaraba neza ati assiette fiscale ubu assiette todo croissance de l'assiette fiscale itera isubira inyuma. None ubwo butunzi buko buja iyo politique économique irikija hehe? Iyi politique économique turimwe irikija hehe? Ibyo twosaba nibi ubwa mbere nuko muri leta sura kumva yuko intego y'amafaranga leta ikoresha ni igikoresho kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Urarondera uburyo gukora mugabo niyo ntumbero ya mbere. Igikurikira nuko tugira budget dukuvuga dororance izamura ubutunzi bw'igihugu, igabanya amafaranga asesagurwa mu buzima bwa misi yose. Ibi bintu by'amantuza by'amataxe ariko kisa kinkibi vya ibi by'ama license ya Braud ahubwo dusaba ko ibyo bobanza bakanabangira. Inzoga ziriko zirabura, hari zitadandazwa. Iyo license igira duga mu mwaka igira gute? Done abantu bashaka abantu bafore gute? Iyo license miliyoni 30 20 50 inzoga ntizabonetse, uzuriha amataxe yando intuze umwaka uheze. Iyo ni licence d'exploitation, hari n'amataxe tegeza kubana abantu bategeza kubandanya bagi kugabanya aya madepense y'ibintu ngo ama mission kugura imiduga mishasha. Nivyo gitombera hakwe kujaho commission spéciale iraba à la loupe gutya ayo madepense ari mu ministeri baraba yashobora kuba priorité canke bayakuremo, kuko iyo amafaranga ari karakubana umurengero ukaburubanza kuja kuri dépense ayo mafaranga agiye gukora iki? Ivyo ni biteza gufasha igihugu no kugaragaza rero ku buryo basova l'assiette fiscale. L'assiette fiscale no kuvuga aho leta ikura ayo mataxe mwene. Iyo assiette fiscale izoduga gute igitoro kimeze gutya? Mbanze kuvuga ko ari kubanza kwicara ibibazo dufite ibibazo bidasanzwe. Twaramitwamaze ko tugize imiti ivo igihugu cy'u Burundi kingana ngira ni commune canke zone ya Kongo canke ya Tanzania. Ico kirongera nakujamo igitoro gute? Ikomini zone hari ikibazo cinyegeje. Urabona usura kubona kumenge ingingo zifatwa zoba zifatwa ku mugwi w'abantu mu nyungu z'umugwi w'abantu. Ibintu kora mu buri iki gihugu hari ingingo zifatwa kumbure kumwe antukura vyiga ukabira twese twarize ivyo butunzi ukavuga ati izi ngingo ziko zirafatwa ku nyungu z'igihugu rimwe rimuka ukabona kumengo wari umugwi w'abantu ubandanye uvuye ngo ukamwe. Nta zone ya Kongo Burundi usakurerwa no kwinjizamo igitoro. Nico bica bizana ntuzeje la transparence de la gestion des devises. Iyi transparence de la gestion des devises ikiri gihambaye gikomeye cyane nuko aya madovize aba makagira gute bayatunganya mu muco. Ibi tuvuga yuko ibanki nkuru y'igihugu yotegeza gusubira mu bushikiranganje bw'ikega ca leta ni kintu ntangere. Ibanki nkuru y'igihugu ikaba ikintu kitavogerwa gikorera ku mategeko y'igihugu, reglementation izwi, ata numwe ayivogera, ata mutegetsi wo hejuru numwe ayivogera. Niko imeze n'ahandi. Ubu umushikiranganje w'ikega ca leta uba umushikiranganje wa mbere uba kwe umukuru w'igihugu nta numwe ujya barekure kuvogera ibanki nkuru y'igihugu. Kwisi yose ni kwimeze kiretse ibyo mu Burundi byitoko turisangiza. Faut pas que ibanki nkuru y'igihugu ikoreshwa muri politique. Abantu bashobora kuronka ibyo bayishaka ko bakoresheje kumbure uburemere bafise mu mabanga muki ugasanga amateko atari karakurikizwa. Kufana kera ibyo turabitwara bikoze muri banki twarabibona ama reglementation naye ma importation ari prioritaire. Raporo ni yi ivyo bikurikizwa bamaze kubiraba nta wundi ashaka kuvogera. Ntuzeyi je naronse akanya kuganira n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yayirongoye mu myaka ya kera.
turiko turaganira ingene amapolitiki ya banki centrale akora niki mu bihugu n'ahandi n'ingene na experience aba yarabonye. Arambwira ati jewe aho nari guverineri wa BRB, byambi ikintu gikomeye, je naho nari guverineri wa BRB hari kuri Bagaza. Ati Bagaza n'umukuru w'igihugu atinyitse w'umusoda w'iki, mugabo kuri politiki ya BRB ikituba tuti iki ni gikunda pas d'objection. Kanya nguri igihugu n'ikindi kintu mu buzima bw'igihugu icyo arico cyose cubura ukontora urugira gute, abantu baca barondera ibintu bimwe bidaciye mu mategeko bacisha hirya. Structure de la balance de paiement, amahera aja hanze yinjira, igihugu c'ubundi gikenya ama investissement direct étranger, igihugu c'ubundi gifukisha amafaranga yinjira, nta wanse kugwa ngo haba ama investissement aza kubera hanze, mais il faut kuraba kandi twara amashirame kaja kwinvesta mu bindi bihugu, ibyo no kuraba bihera ku madovize yabaye genere d'abord, naye mashirame cyo ma exporter canke niki bihera ni sorti y'amahera aba byose no kuvyiga au niveau ya structure cyo bitara balance de paiement. Ikindi rero kiri urgent n'ubu nsubiye kugaruka ko niki, ni ibintu bidahindutse aho turiko turaja. Ubwa mbere hoho tugire ico bita feuille de route. Feuille de route n'abantu batera inzira dutegeza gucamo, kuko uko imeze uno munsi leta hari nyine ingingo ziko turafatwa gushika no musabona ko ari esheke. Nukuvyemera habe feuille de route ku bibazo by'ubutunzi, ingwano dufise ni y'ubwenge n'ibibazo by'ubutunzi. Feuille de route nukuvuga yuko leta irondera abayifasha mu gihugu, abahinga gukoranya sanire yihuta, hakabureka feuille de route, ingwano iguzifise niki, inzira twocishamwo ni hageze akajaho leta n'abishiranje babishoboye kandi bashobora gukora, leta ishobora gukora nyine kompeta kandi bakayivalue. Ikindi gihanze cyo gukosora n'ingene ingingo zifatwa, prise de décision bigumye uko biri, ingene ingingo zifatwa muri iki gihugu bizoguma bitugura. Il faut des décisions équilibrées, no kuvuga des abantu badiskitako bagira gute. Byo ntangaza nk'idezyo ya lisansi ya madebi de bosse ko abantu bayi nk'abantu bo ma ministère ama cadre du ministère du commerce canke n'abandi abantu bose bahinga baba barakoranye bakabona ko izo nyingo zo ufatwa vyoca vyoheza bikantangaza. Tugire kwibutsa abarongozi muri iki gihugu, nyimbo twara entreprise, nyimbo uri umushikiranganje aho uri, so kuvuga ko Usumvya Ubwenge aho hantu hose muri ivyo bintu, so gusumvya ubwenge abantu, so n'est pas une sommité de science, ahubwo baguha leadership yo kurondera ingene inyisho ziboneka zivuye n'ahandi ugakordona. Ubwo umuntu agenda kwigwa nabonye nakagira gute akafata inginga akagira gute, ugasanga abantu bisho ntore kubara rumwere baterera igihugu. Ibi na ivy'integuro z'amafaranga leta ikoresha tumanze gutegura zimaze kurikirana, hariko hahinduka iki mu buzima bw'igihugu. Integuro y'umwaka yo mu myaka 2 3 yahinduye iki, yarayiheze hinduye iki, iyo twari muri 2024 2026 ihinduye ndi kwaze kubaho vyongera bitwugariza. None iyi nayije iraje guhindura, nimbi ziridukizi iraba tume uyegereza ari uteruja.